umuryango wacu ariya canaki uminguni twebwe twawuteye ibyago twarashitse aratwakira mu gihe gito abaritavye Imana. Jenita yariwe n'ibikoko ngo agiye kurondera mwene wabo. Angeli yaratorongeye twaramuburiye irengero ntawe n'uwuzi ko akiriho. Ibyo byose kubera ubucucu bwawe ngo n'urukundo. Mwibuke yuko tutaraza bajya abana bari babayeho neza bakiri kumwe na onkle wabo acanaki. Tumaze kuza ibintu byose byarahindutse baratataye. Rest in peace kubagiye batakiriho acari acanaki Jenita na Angeli. Rest in peace. Papa mbabarira. Amakosa ndayemera yarabaye, narayakoze. Ariko nanjye sinari nzi ko bizogera ino. Basi iyo nza kubimenyaho ni sinarinda no kuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ntari kwigumira mu Bufaransa. Ntugire ikibazo narakubabariye. Ariko umenye ko ubukwe bumandanga kuko narabuteguye. Hariho umukobwa ava mu muryango w'abacanaki, umwuzukuru wa Ceriya Canaki. Niwe mutegerezwa kubana mugakorana ubukwe mu kibanza ca Jenita. Uramubwira kugira ngo ubugingo bwa Ceriya Canaki aho ari anezerewe, tumunezereze ntiyibaze yuko twaje kumuhemukira. Angeli wabaye iki? Ndikubona kandi mu bitekerezo vyanje. Hari byinshi byabaye byihuse Angeli. Hari byinshi byabaye byihuse. Ubwo nari mu gihugu cy'u Bufaransa. Ndiko mvugana nawe nzi ngo ndiko mvugana na Jenita. Sinigeze menya ko ari inzira Imana yaneguriye kugira ngo nzimbane n'umukobwa mwiza nkawe. Angeli, vyemere ndagukunda. Ndagukunda cyane Angeli. Angeli,
Regarde-moi dans mes yeux et dis-moi ce que tu vois. Ndagukunda sinokuvanga niyo ndahiro yacu. Nimba ushaka ko tuva hano tukigira kure y'abatubabaza, anje ndabikora. Ngo tugende Angela. Please. Kubera kuri kuragerageza kumbabaza. Anje nta mahoro mfise. Kuva aho wambwiriye bijya bintu ko ejo uzozinda kugenda. Anje nta mahoro ndaronka. Sindi ko ndiyumvisha ko ari wowe ugomba ugende. Ugende kure yanje usigiye Jenita wenyine. Kandi uzirinza ko namukunda. Anje sinigeze ndamukunda. Ndagusavye reka irabe ivyo bintu. Nange n'umuntu ahafata asanga turi kumusivya. No. Anjite kakugenda. Uzi impamvu naje ngaho. Anje nukugira basi umutima wanje ko buno bwanyu. Tukanira inshuro yanyu. Anje umutima wanje urakukeneye. Ndagukunda cyane. Andi basi ndagusaba iki? Ndabizi ugiye kure y'amaso yacu, ariko nugiye kure y'umutima wacu. Iyo uzoba uri hose ndakwinginze basi ntuze wigire unyibagire. Uze wigire unyibutse wamunyibuka ibihe byose. Ndabizi ugiye kure y'amaso yacu, ariko ntugiye kure y'umutima wacu. byose wogira ngo biri kukubwira ndagukunda sinakuvanga niyo ndahiro kandi oya sinkirira narakomeretse mfise inkuru mbi umutima wanje ndaririmba mfise igikumbuzi ndagukumbuye jewe ndakurahiye kansali 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 oh kani kansali 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 oh kani
umutima wanje ndagukunda ariko sinzi iyo bisofa ndagukunda 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 sinzi icyo mpaye kandi uri he ndakubona basirindi rimwe ndagukumbura oya singishobora kuryama nagusenga nivyo nshobokera ndagukunda kandi oh 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 kandi Kansali, kansali, oh kani. Kansali, 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 oh kani. Kansali, kansali, oh kani. Kansali, 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 oh kani. Karibu. Mugiye ko muri ko murazinga. Tugiye gusubira mu gihugu iwacu mu Faransa. Kuko nta mpamvu nimwe igihe yo kuguma turi ngaha. Kuko nasanze yanse ko mushaka kugira ubugeni nawe. Mama, hano mama ndakwinginze ureke kunsaza. Uriko urashaka kunsigurira ko ivyo bintu ari byo biriko biratuma mushaka gusubira mu Faransa. Mama, nta kintu na kimwe comboza kubana n'uwo nakunze. Niteguye kubana na Mr. Kane. Kane, urazishimiye? Mama, nta kintu na kimwe comboza gufata icyemezo Santiana yafashe. Kubera ko icyemezo Santiana yafashe cyo kubana nicyo cyiza kuri twese.
mama uko urugo rwanje na Santiana ruzoba rumeze kose nta kibazo nzokwishimira. Santiana, kumeruka mu gihe giheze utemeranya natwe ko utegereza kubana na Kane kubera yuko wari mu mubabaro ukabije bitewe n'urupfu rwa Jenita. Ubu hoho wahinduye kubera iki? Kubera iki wemeye kubana na Kane? natahuye neza yuko nkwiye kujana n'ibihari ibidahari navyo nkavyihutse. D'accord, c'est bien.
Ushobora kuba narabonye ibiti byiza, ibiti biri mu misozi myiza cyane hamwe n'ibiyaya biteye igomwe. Ushobora kuba narabonye ukwezi kwiza kurashe mu bicu byiza hamwe n'ibiyaga biteye igomwe. Ariko ni rya mbere mbonye umukobwa mwiza nkawe, umutima wanje ukamukunda ariko bikananira kumubwira. Ese urinde wa mukobwa we? Nitwa Naomi, mba ngaha nyene hafi. Nawe witwa nde? Oh. Je nitwa Kevin. Izina ryiza. Naje mvuye i Bujumbura, icyerekezo cy'umutima wanje cyari cyamaye yindi nzira, ariko reka nshimira Imana yo inkoreye igitangazo no munsi inyishuriye ku gihe. Naomi, uri umukobwa mwiza cyane. Ariko nawe uri umusore atacabaye. Oh. Naomi. Oui. Nijya mbe ndakubonye mu maso yanje, ariko sinzi impamvu umutima wanje uri kuransunikira ko kwiyumvamo. Ese byokunda kumbera umwunganizi w'ubuzima? Kevin, ubikoze wibose cyane. Je nawe ntituzinanye. Gute wambwira ko nkunda kandi ari rya mbere je nawe tubonanye? Urukundo rw'ukuri ntabwo rusaba igihe. Urukundo rw'ukuri ntabwo rusaba kumenyerana. Ahubwo urukundo rwa nyarwo kandi rw'ukuri uva ngaha ku mutima. Umbabarira urashobora kutanahura muri aka kanya, ariko kuva nkikubona umutima wanje waciye ugukunda. Byokunda ukambera umwamikazi w'ubuzima bwanje. Reka nizere ko ibyo umbwira ari ukuri. Ariko ndakubaza, umaze kubibwira abantu bangahe? Niba umbwiye ko nkunda ariho tukibonana, biboneka ko waciye hose wagiye urabibaza? Naomi, nizera amajambo ndiko ndakubwira. Aya majambo yakubwiye ndiko ndakuraba mu maso. Ndakubwije ukuri kandi kutagabanije. Ni ubaye wa mbere ndaribwiye iri jambo, kandi ndarikubwira ivuye ku mutima wanje. Please, Naomi. Niba ibyo uvuga ari ukuri, rinde guhagarika indoto zawe. Umutima ugukunda, nawe ugomba kuwukunda. Niba unkunda, nanjye ndagukunda. Naomi, are you serious? Yes. Naomi, reka ibiti byose biri ngaha n'inyoni zose ziri ngaha bitubera ibyabona, bibi byabona by'urukundo rwacu, intango shasha y'urukundo rwa Kevin na Naomi. Kevin, ndagukunze ntashidikanya. Ndagukunze rimwe nikubona. Ndakwinginze, ntuzumbabareze umutima. Ndakwinginze. Naomi. Love you. I love you too. Urakoze. Let's go. Come on, go.
wakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Amazina yanje ni Elisa Kwizera, ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr. Kan. Ati nje ngaha gukora iki? Musanzwe munzi dumwe mu bagize umugwi Meja TV. Nje ngaha ndabinginga mfukama mwebwe mudukunda, mwe mukunda ibikorwa vyacu. Ndabinginze nje ngaha kubasaba subscribe yanyu. Please, wewe umaze kuyikora, respect, ndakubaha cyane. Ndakwinginge ubwire mugenzi wawe yo batarayikora adufyondere kuri subscribe. Nawe wese rero utarayikora umaze kuraba iyi video ikakuryohera, ndakwinginze ukore subscribe, comment, share, bose kandi ubashikirize ubu butumwa. Ubabwira ati inguteze imbere aba bana b'igihugu. Turabinginze, ni mwebwe ba bosi bacu, ni mwebwe dukorera. Rero turafukamye turabasavye mudukorere subscribe kugira ngo natwe turonke ingufu zo kubandanya dushirako ibikorwa vyiza kandi bibaryohera. Ciao ciao, yari Mr. Kan.